murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri condo je nsanze muri muvemo kunyene ko ndiko munyakira condo je narinzi ko ndagusanga abarengero mwese mwati bitongati mwashitse ngaha munyakiye mugira umunsi mukuru. Oya ndakubaza ko mwapfunguwe muri benshi twoca tugira umunsi mukuru wowe wenyene bivana ico umuntu yamaze. Umunsi mukuru turiko turawutegura kandi tuzowugirira abapfunguwe bose. Abapfunguwe bose kunzirikana twapfunguwe turi mice myinshi hashatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga mwese hamwe abasiruko n'abarengero muri hamwe sa vyahavuye bigenda gute? Galuko mushusho birusha. Asha naroza niva kariryoshye kweri. Fundikira shanda bandajya mvume ngo nindiruzuye. Birusha kumenga siyeza. Habaye. Aho gushaka ipenda kubaza. Nangana ngo gwaga arimo mubare ku cyane gose. Ivyo rusange bigiye kuntangaza. Ewe nyibutsa kwanza. Hajye n'iki gicatumye kwa gafungwa. Numva. Ugeho wamutamakazi zibirana nyina wagasore hera mu nzu. Warabimenye? Yego ndavyibuka. Ega nkiri bugo nta kintu na kimwe muvyabiri rusange ntamenye. Ashe n'icyafunze guhagura kizi rero kuko barakoze amatoza basanga Waga niwe yatori inzu ya zibera. Kaya narumvise amakuru ko zibera yishwe n'ubushe nivyo. Ashe petit frère. Dr. Gikano nakatagize. Ariko nivyakunze kuba muri kora. Barakora ubuzima bwa zibera. Agabiga twengwa nka keza kabisa. Kwera? Ewe. None abantu barekuye gwaga barasara cyane. Kwera kuvuza uko. Ni gute bafashe uwo mwicanyi w'umurengero bakamwahurira mu kikibano citekaniye nkuko? None petit frère. Nimba igihano bamuciriye yagikwije. Barakurikiza ico code penal ivuga. Hama bakamurekura nyene. Oya ivyo bintu sivyo. Sivyo kubera. Abategetsi bayi rusangi bakoze makosa. Ntibiyumviriye ku mutekano w'abanyarusangi uhereye ku baseruko. Ugo babo rero arabamarayika bera de. Reka gutwenga cagi perekito bintu. Reka je nubisha butagira uko ringana. Shiri chapo hasi. Kwagari mu bandi. None ndakubaze birusha. Aho uja kuraba mu gasho. N'abaseruko usanga bakoze amabarenze nakure ayabarengero bakoze. Badituse cyo kimwe. Abarengero n'abagesera ku gwego rurenze. Ndakeka ari nawo buzu yagasho. None ndakubaze. Ndakubaze birusha. Uti nanje igihe nari mu gasho. Nari nabaye murengero. Kai nawe warafunzwe nawe. Birusha petit frère. Menye gukoresha ibishobisho byawe mu. Oya gipe naho biruko. Kwaganiye ari gufungurwa kabisa n'ukuri. Birusha. Birusha. Itegeko ni itegeko. Sigwaga gusa. Umufungwa wese ahejeje igihano yaciriwe. Barasoma icyanditse. Nkuko babrigaze toto bari mu bidegenje ubu. Enfin, aho nakazungurukiye aho nakagiriye aho nakarondereye. Ngiye narumwana uheza nzokorera. Ariko gakanye. Aho bamaze kubona ko ari heza utaranazunguruka. Igo. Ikintu ciza nturinda kurondeza. Ndabiri matose. Ndabira. Iyo nga muri chocolate. Oya n'umutayi kabisa ndakubwiye. Mve. Kakima yari yipanze. Ana we ni studio professionnel bikwiye. En plus ina hanu heza ari stratégie kwibarabara. Shaharusha no kurana kweli. Cyane gose. Mana nukuri mani heza gire madame Gakima ko natagurishije ku bandi. Ashoya nivyo kweli. Nari kuba mpomvye ikibanza ciza cyo gukorera. Asha kandi web TV yanje rera. Igiye kodoga pe. Vraiment. Nabimwe hago muvuga yuko n'ikibanza kizana visibilité. Asha none birabaye. Félicitations kweli. Mugabo Igo. Iyo felicitation yawe umenga ntivuye ku mutima. Oya kweli burya niki kibanza kanye. Ajya twavuye kwinjira gusa. Naciye nibuka politique ya stage natakaje kubera amakuru mabi yatangiwe ngaha. Igoro wanje yo mpore nshuti. Mpore cyane kweli. Mugabo. Tibaza nawe urabona kweri kwidiga kimaduhaye ntuyigisha. Nawe urabona ko igiciro ari gito par rapport y'ivyo tuhasanze. Nivyo vraiment.
Asha nivyo kweri kandi je no kuri kanyenda gutahura. Sorry Burya pe. problème si wewe. Ni jewe nibutse vyinshi gusa. Nukuri yigo. Fata ku mutima unywa amazi kuko ivyakubaye kukiri muri Cukura TV. Tubireke birengane. Sivyo Sha no. ntivyoroshe kweri. Ndagutahura. Asha iyo ordinateur nyene niyo nariko ndakorera ku munsi ndonka emailira. Oh la la. Ntumbwire. Wamenye ingene nababaye. Umviriza rero yigo. Umviriza. Injiza bishasha mu mutwe wawe. De toute façon, izi mpome canke izi ordinateur sizo ziguprogramme. Niwe wazikoresha. Ndavyumva. Urumva? Amakosa yarahabaye ego. Ariko ubu nibishasha. Aha. Warahakoreye ibibi vyinshi. Uronserera kandi kajyo ko kuhakorera ivyiza. Sha ego vraiment uvuze ukuri. Nukuri ahubwo uvuze uko. Sha nakamara yanje numva gatanguye kuduka. Nukuri. Ntavyo kwicurikira ngaho. Ah nivyo. Haguruka dukuri. Hantu kuravye histoire rusangi. Nawe waratahuye kwa makuru aturira ari mu vyatumye haba ingwano ngaha mu banyarusangi. Nivyo kabisa kweri. Ashi ivyo numvise vyo ni vyinshi. Ibihuha vyaratumye abantu binubana. Sisa. Zijya ngo rero wakoresheje mu gutanga makuru ateranya abanyarusangi. Zikoreshe rero mu kubaha makuru mazima abanywanisha. Shaka nyenye nkuru rakoze cyane merci beaucoup sinongera ndagushimira kuri izi mpanuro mpaye. Kandi rero ahangira nkore bizima bizotuma bifuta bibi nakurenga. Nubundi. Asha aha rero. Reka tumurikira ukuri ebana n'ivumbi ritumuke. none cone kuvuga ngo tugire inama gasha ubwo so guta umwanya kwe bagabo igansanze ishengwe ryacu ry'abarovyi karabaye byo byize turyugaye tukora ibindi dukora yego vraiment ko kugarana ko sike toyo nagwa kabundi mugurura ningo reka tubanze dushira ivyimviro hamwe association yacu tumaze imisi tudakora ivyimviro byo bahiye bon ivyimviro byo biza kuva hanye nigwa ko kamaru k'inama none noba nabakoranije kugira ndabatesha umwanya ko tuga kwijambo dicondo tuga kwijambo urumva rero hariho association y'abashimwe nabone ijya mvura yagize ingaruka mbi kuri byashara byabo nyene birakogwako ariko bobo ntibicaye baguma barondeza nyene barondeza rero batipe abo batipe bashaka dukorana tubwire inkuru yose cone iyo association yitwa gute ikorera hiye iyo nkuru rega ni association yitwa Meloma ni y'abanyamuhungu condo ni y'abanyamuhungu subiza yukuye murumuro ndemwe bwende basha makuru naho ramugasha ibivuga muri aka karere ntabyo mwumva cyane muhumuro wagumviriza ndakubwira wishinza makuru avugwa ni wopfa warakoze none sibo bazanye amavuta yapfuye kwa mwami yo mwabahungu naho no kuri dutose kujya ayo makenga yagwa gafise benshi mbeba Melomari sibo nyene bakoranye na mwami niba ariko condo mwamakora muri weekend gusa kubera Melomari nimba ari Melomari nyene none baba esikro nibo tuzanye mu vrai jewe mperuka kuvugana nabo kandi basanze ni rusangi nyene bijya byabaye kwa mwambire sibo babikoze nabo nyene barahemukiwe sibo babikoze gute kandi iryo zina ari ryavuzwe igihe biyo wagareka none batubwira ukuri oya nta kuri no mbiriza byavuzwe na bamwe bihuta gukwiragiza ku mbuga makuru batatowe no mu byabazanye nyene kwari gukora amatohoza rero basanzwe witwa Karimanzira umushoferi wabo yego ari we yagotse manje bya Karimanzira naravyumvise yego ngo bamurungikanya amavuta yo ashitse mu nzira arayagurisha niko rero kuca batwara bijya byaboze kwa mwami c'est ça niwe rero mbonye ukuntu bigoye bakavya umuhumuro basha nukuri bakishikira ini rusange baje kurondera umuco nka umengo ntibazi cyabaye yacoma muhende mubona abagabo ivyo vyiyumviro kwa erega rwaga nanje batarazi no nukuri nyumvira kuko kuva bijya by'amavuta bibaye
naciye ntangura kwikeka abanyamuhumuro. siwe wenyene ico nanje nahinduye ivyiyumviro gipa mbwiye ko baje no kurondera umuco rero nta kuntu na kumwe twoca twagiriza abanyamuhumuro bose nivyo vuba iyo bava bakagira amafuti y'umuntu umwe aho nta butungane basha tuba dukoresheje mukuri burya kumviriza uruhande rumwe ushobora kwihenda musanga amarira ntabakoze genda gahoro gahoro oya vraiment gwagarekana n'ivyo bintu aho ubona numvirije amakuru menshi avugwa ku banyamuhumuro antuga vraiment byaramfashije kumenya ukuri iyo uhagaze ku ruhande rumwe ugumana ukwinuba urihenda ugasanga wakoze amakosa reka rero tunagura ubucuti mu gukorana nabo voilà je ndisiri ko butazogarukira kudandazwa gusa emwe nzoba mbona rero bajama si ko association yacu yari imaze imisi isinzira ikabironsi kivyo ngoma ngire ko nsaba toyoye afata ikibanza c'uburongozi bwaje acatangura no kuvugana na Meomar ivy'amasezerano yo gukorana ntiwumva ko muherwa mubona toyoye uravyemeye bon jewe mubinjeje nibaza ko tangorane je ntangorane vraiment abashigikiye ko dukora uko bamanika ikuboko oya ho je sindimwe kiriza nyene mwese kugira ngo nakumubwira mwihene je nshaka kubutunganya nyene mu ego genda toyo uremewe kabisa bashama shimeshi jewe rero ndabya amaboko adugijwe neza badugije amaboko nka bose rero toyo asha sangwa amabanga mashaka supi tuvuye ku isoko asha nawe uranyaruka ugira nari ubusuma byinshi ahantu hamota birabihiye ego abanyabona agushiye masorore unibaze ko byahiye oya toto banza umbwire ninde yabihwase jewe oya usikebeze guhata ibiraya cyane gose ubigikoni ntabanga kindusha mbe basha vyagenze gute kare ko nimbuga iti hwata utokozeko aha egi bitu birahinduka ewe supesi we sinzi ko ndari uyu munsi n'amasahani wogeje none ngaho igitangaje ni iki brigadier toto umupolisi yiyemera mbwiza ukuri bagutoye ingwara idakira cyane umva rero nenga rukundondera ko iki wewe je nakujije nategeza gukora nka serugo emwe ubu niho wibutse kuri serugo aho ndavyibukira singorane gikuru nuko menya ico njejwe nk'umutwe w'urugo hanyuma nkagikora emwe barabivuze atagapfuye ntagakira ndashimiye agasho wahoramo kabisa ego pe ushimira agasho canke ushimira jewe mugabo wawe ko nagarutse ndi muzima nta wewe urumva nta wewe ivyo nivyo uri kurigirisha ndabizi uhenda nde ego umugore wanje bwana ndi ntavyemera supesi burya nta bantu urumva bari kugwa bakisubira muri bya bindi nyene canke mayina bugingo bavuga ko hari ahantu hatoroshe urahazi aho usanga wahinduye by'ukuri mbese ndakubise ujari ubundi wacunshwanira none nivyo gushwana warabihevye supe ega sindavyumva ndakwiyamye eshi igikoni cyawe mama wanje ndagiye gukoresha abana amadevoir donc urajinyitse nyine nk'umupapa ari seriye yitaho urugo rwiwe n'abana biwe ndumiwe mbisa wena bakoze ya burundi mugore kandi afise umutima aho ubazi wampaye nakabizo basi akaki akabizo hewe oya ntakaguha akabizo siko ahubwo ndashimiye agasho kakuguruye amaso nyabuna ibisigaye nzorabaho kera ko bizobandanya uko
nubwo bizobandanya koga yemwe mu kurindira kumenya uko bizobandanya reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca John Alice n'abakozi ba Izine ni ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno musi reka tuzihere kuri ni y'ukuri Emery avuka mu ntara ya Buhumuza muri komine Gisuru muri zone ya Kinyinya uno musi akaba twumviriza ibuhumuza muri komine Ruyigi muri zone ya Butezi yagize ati hamanisuzi ikiyago ca John Alice n'abanyamitahe ati binyeretse ko iyo hagiyeho uburongozi bwiza kandi bwizewe ukora ibintu vyose ku mugaragaro kandi mu muco wizewe n'impande zose mu rugendo rw'iterambere rusange bituma umuntu wese akora inshingano ziwe agororokewe ati kandi bikarema ishusho nziza inyuwanisha bose gutyo iterambere ubumwe hamwe n'umubano mwiza bigashishikara kwaguka kuri bose uhereye ku rugero rwo hasi mbere bigakwira no mu gihugu cose. Ntirandekura Jean Paul nawe ava mu Butanyerera ariko akaba dukurikirana mu gihugu ca Emirates Arabes Unis yagize ati numvirije ikiyago ca Alice John hamwe nabo kuri Izine ati nkuyemwo ko igihe cose indongozi zicaye zikiyumvira ku neza yabo zirongoye hanyuma zikabamenyesha ico ziyumviriye ku nyungu yabo uko biri kose biraheza bikagenda neza ati uko abakozi bifashe vyerekanye ko kwicarana abantu bakayagira hamwe icokorwa mu gihe hari kitagenda neza ari isoko y'umwumvikano ati kandi abari bashamira bakumvikana. Nsanzabagabo Thomas nawe ariva mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza muri zone Muramba ku mutumba wa Kivyiru mu gacimbiri ka Butayagara ati mu bisanzwe umuti w'ingorane wamye uboneka ruko abafitaniye amatati bicaye hamwe bagatorera inyishu cateye ayo matati atawugararije uwundi ati kindi nuko uburongozi bukwiye kwitaho cane abo burongoye haba ku gahembo canke no ku bushiruka bute ati kuko bituma abakozi bimvanamwo neza ati ubwo burongozi gutyo ibikorwa bigatera bije imbere ati kuba Izine itari gikora haba kuri John Alice n'abakozi canke abanyamitahe muri zo mpande zose hari igihombo kinini ari naco gituma bumvikanye bagasubira ku kivi ati naho batari bwaronswa agahembo kabo bakemera amasezerano. Undi munywanyi yatwandikiye ni Pasteur Nsabiyumva Gabriel ava mu Rumonge yagize ati cigwa nkuye mu nama ya Alice n'abakozi bo kuri Izine ati nuko kuba umwizigirwa bituma inama yose akoresha abantu bamwumviriza bagapfundika ijambo bahurira ko bose ati iyo Alice akabinjyajya ntibari kwemera ko duhera twabo bazotkuronswa ati ndongozi nziza rero zikwiye kuba abizigirwa nabo barongoye. Meransi nawe avuka mu ntara ya Butanyerera muri zone Mparamirundi ku mutumba wa Tubiri agacimbiri ka Semitari yagize ati John Alice n'abakozi ba Izine umukoresha ntiyarakwiye kuririra umukozi ati kuko akazi kugira kagende neza nuko umukozi yoba aronka agahembo ati kandi kirazira ko umuntu yanka ivyo atumvirije na karengo uza kumva arumvyiza. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Alexis Bayubahe wo mu ntara ya Buhumuza muri komine Butaganzwa muri zone ya Muriza ku mutumba wa Gasasa ati mfatiye ku kiyago cabaye hagati y'abarongozi ba Izine n'abafatanya bikorwa ati nyigisho hambaye iribonekeza ati kukaba nkako umurongozi mwiza guhiza ikiyago kumwe nabo ajejwe ati ivyo navyo bitanga ituze ni naryo soko ry'umwizero nubwo haba harabaye ibihuhusi muri kahise ati nyuma y'umwizero hakurikira gusenyera ku mugozi umwe ati wasize uburyo bwiwe mwishira hamwe canke mu kindi gikorwa nta kindi aba yiteze kuba muri imbere atari ukumuha umuco nyawo agacinyizo canke ingingo zidaciye mu mwumvikano ziteye kubiri n'ubuntu ati none rero umurongozi wese yobona ko inama isumba ingimba ati gutera imbere n'icamwa c'ubutungane ndetse n'iyubahirizwa y'agateka kazina muntu ugahabwa ijambo no guserura iciyumviro. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho akagiye gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice muheje gukurikira akabazo ntakagakurikira mufatiye ku makenga ya gwaga mbega iyo hari amakuru menshi atandukanye avugwa ku kintu kanaka muvyifatamwo gute ndasubiramwo mufatiye ku makenga ya gwaga mbega iyo hari amakuru menshi atandukanye avugwa ku kintu kanaka muvyifatamwo gute akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 913 eka nawo wifuza kwironkera igikino muri ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 913 hamadoheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cagisha amajana 959 muri goro kurikirana rw'igikino MURIKIRA UKURI murakoze naho kundwi zokurikira.
cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.